Reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhere ijyanye no ku migabane y'amakuru yakuri abahereye mu karere k'ibiyaga Binini akanamwe muhere mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi makomene agiye atandukanye turi ku igenekerezo rya 25 mwana 2024 twaba tugarukanye amakuru atose aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijyanye no cyane nkamwe haje gufyanda sabone kutarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyande ko uracubona akazujyanye ne ufyande ko amatuje turabana amakuru tukugeza kuri imbonesha kuri imwe rudende ibagezaho amakuru ikize bari kuvuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse tukinjira no muri politike mu mugwa mukuru Igitega tukareba ibiri ko birahavugwa dufatanyije n'itsinda ryacu ry'abamenyesha amakuru bacu bibanga n'amasoko yacu yibanga agenda tugezaho ibiri ko birajya mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane muri ntare rushatsi. Ivyo byonyine tureba no ku makuru yagiye asohoka ku bitangazamakuru ijya nino haba mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twifashisha ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka bwiza.com, France 24, Kivu Morning Post na Maisha DRC Congo. Ibi byose ni ibinyamakuru tugenda twibandaho nka za Kigali Today ndetse n'ahandi ijya nino hano mu gihugu cy'u Burundi, naho tukareba ibiri ko birasohoka no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi nk'uko mumaze kumenyera amakuru yacu akibana muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga Binini. Mugabo amakuru atugezeho ni amakuru akomeye cyane, mugabo mutegerezwa kumva ni amakuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kumenya ibiri kwerekera hano mu gihugu cy'u Burundi naho nyine kwimbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yo muri politike, amakuru y'ibiri ko biravugwa ndetse n'ibirajya mbere hano mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi ko uwahoze urongoye igisirikare n'igipolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi General Bunyoni afunzwe ndetse akaba afunzwe mu buryo bubi cyane nk'uko umuryango ukomeza ugenda ubivuga ndetse ubitangariza n'itangaza amakuru. Mu ndwi iheze nibwo hamenyekanye amakuru ko Bunyoni ari gusaba kuba yakwivuza ndetse akavurwa n'abaganga be, byaba na ngombwa bakamusanga mu ibohero rikuru Gitega akavurirwayo. Ibi ngibi abacungagereza ndetse n'abapolisi bagiye bakomakomeye bahawe itegeko ku makuru dufise twahawe n'umuntu ariko akaba yatubujije kuba twamuvuga amazina, yavuze yuko ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko General Bunyoni atemerewe kuba yahabwa serivisi iyo ari yo yose n'imwe, kuko bavuga yuko ngo aramutse ahawe serivisi iyo ari yo yose yatoroka ubugenza cyaha ndetse agahita atoroka igihugu cy'u Burundi. Bikavugwa yuko rero ngo uko gushaka kujya kwivuza hanze ngo byanze, ndetse ubwo yabisabaga abacungagereza ndetse n'ubutegetsi bwa gereza ya Gitega ngo bwaramwangiye, mugabo bigatuma arushaho kuremba, dore ko umuryango we nk'uko yakunze kugenda ubigaragaza wavuze yuko ise wabo ngo afite indwara zigiye zitandukanye, iz'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso, ngo bityo yari akeneye abavuzi. Ndetse banatangaje amakuru akomeye cyane bavuga yuko ise wabo ameze nabi ugereranyije n'ubuzima yari arimo hanze, ndetse dore ko ngo hano nta bifungurwa ndetse nta n'amazi meza abantu muri iyi gereza, ngo ibyo rero ngo bigatuma n'ubundi uburwayi bwe bukomeza kwiyongera. Ayo ni ibisanzwe kuba umuntu yajya muri gereza akabuzwa ibyo ari byo byose. Amakuru ahari rero ni ayahe: ubu ngubu biri kuvuga ko abajenerali bagiye batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abapolisi bagiye batandukanye, ndetse bikanavugwa ko harimo n'abategetsi bagiye bakomeye nka minisitiri w'intebe Sherive. Bikaba biri kuvugwa yuko ahangaha hano muri ntare rushatsi bafatanye mu makote bari gupfa General Bunyoni, bari gusaba General Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yuko yarekura Bunyoni ku bubi na bwiza cyangwa se umuriro bawatse. Bavugwa yuko ahangaha ari benshi bari gusaba ko Bunyoni yarekurwa basi akaba yakwirukanwa mu gisirikare cy'u Burundi ariko akarekurwa, dore ko mugabo yazize ibintu by'amaterere biraho bidafise icyerekezo, bidafise aho bigana. Bikavugwa ko rero ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye benshi bakunda kwita Neva
bukomeje kubandanya bwivugana abo batavuga rumwe, bikavugwa yuko ahangaha ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye birimo uruntu mugabo kuva General Major Evariste Ndayishimiye yamenya neza ko hari itsinda umurwi w'abashaka kumutembagaza ku butegetsi bakamuhirika ngaha ku buperezida, yahise ashora akaboko mu bategetsi bagiye batandukanye, abenshi rero bakaba bafunzwe hano mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba biri kuvuga ko rero abangaba bapfuye ikintu gikomeye, bavuga yuko ngo bapfuye dore ko bamaze iminsi baranditse amaretere hano mu gihugu cy'u Burundi basaba ko General Bunyoni yarekugwa akigendera, ariko nk'uko amakuru agenda abivuga, bivugwa yuko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye nta kintu arasubiza ku byifuzo bagiye bamugaragariza. Si abatari bake dore ko abategetsi bagiye batandukanye ndetse n'umuryango we muri rusange banditse amaretere basaba ikigongwe umukuru w'igihugu General Neva. Bikavugwa yuko rero General Neva nta kintu arabasubiza. Aha Ntare Rushatsi bikaba biri kuvuga ko General Prime Niyongabo, Gervais Ndirakobuca ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari gusaba ko umukuru w'igihugu yarekura General Bunyoni. Ibi ngibi nubwo bitaratangirwa inyishu, ariko bakaba bari kuvuga bati nimba utamurekuye hano biraba bibi, dore ko no mu basirikare abasoda bagiye bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi twagerageje kugirana ibiganiro bigiye bitandukanye, bagaragaje ko General Bunyoni yarenganye ndetse agafungwa by'amaterere. Barasaba ko ubutegetsi bwamurekura ku bwiza canke ubube cyangwa se umuriro bakawatsa. Mu gihugu cy'u Burundi haguma hatutumba intambara zigiye zitandukanye ndetse no guhonyora agateka kazina umuntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu minsi yaheze nibwo Loni, akanama gashinzwe umutekano ku isi, nibwo kagaragaje amakuru akomeye cyane kavuga ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi habandanyije guhonyora agateka kazina muntu ngaha, ndetse bikanavugwa yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi batihanganirwa habe na gatoya, bityo bahita barungikwa mu magereza agiye atandukanye kandi akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye bukaba bwarahise buhakana ivy'aya makuru atangwa na Loni, bakavuga yuko ari abashaka kuba bahungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'abanga Uburundi. Mu yandi magambo, munyemerere twese cyane tujye ku makuru yagiye asohoka ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hari amakuru agenda agaruka ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'amakuru agaruka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko mugabo naho ibintu bitoroshe cyane. Munyemerere twese cyane duhere kuri izi mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania. Amakuru aravuga yuko murabizi ko byari bizwi neza ko hategetswe habayeho amasezerano y'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi cyo gucyura impunzi ku ngufu, ariko impunzi z'abarundi zikomeza kugenda zigaragaza ko igihugu cy'u Burundi kitarimo umutekano ngari mukeya kandi ihohoterwa ry'abantu bagiye batandukanye iri kibandanyije. Bakakomeza bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko igihugu cy'u Burundi ata mutekano uriyo, kandi bakanavuga yuko ku gutaha ku ngufu leta ya Tanzania ishaka kubacyura hamwe na leta y'u Burundi. Bakavuga yuko ibi ngibi bitemeranyije n'amategeko, dore ko bahamagaje igitaraganya HCR ndetse banatabaza Loni. Bavuga yuko ubutegetsi bw'ibihugu byombi bushaka kubacyura ku ngufu, ariko abenshi muri bo bagiye bagaragaza amakuru akomeye cyane, bakavuga ko impamvu batari gutaha ari igihe kitaragera, kuko amakuru ngo bagenda baronka aturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakavuga yuko rero atari meza, ubwicanyi bukibandanyije mu ntara zigiye zitandukanye, bigatuma rero abangaba banga gutaha bavuga yuko ibi ngibi batabitahamo, ahubwo icyaba cyiza nuko bakwigumira aho bari, dore ko ngo bagaragaje amakuru akomeye cyane. Bavuga yuko utahutse mu gihugu cy'u Burundi ngagirirwa nabi mugabo, nubwo leta yo ibihakana ikavuga ko iriya ari leta mvyeyi ngo itakora ayo mabara. Gusa abagerageje gutahuka mbere bagana ngaha mu gihugu cy'u Burundi abenshi mugabo bari kugenda bisubirira mu buhunzi, ibyo bigatera impungenge zikomeye cyane imiryango
ishinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi nka Human Rights Watch ndetse n'indi miryango igiye ikomeye nka Loni ndetse n'indi miryango igiye itandukanye mpuzamahanga. Ibi bigatuma rero bashyiraho dosiye ikomeye cyane ubutegetsi bwa Gen Major Evariste Ndayishimiye koko ubwicanyi bubandanyije muri kiriya gihugu c'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru ari kuvuga Rumonge, dore ko biri kuvuga ku gushurashuza abana bakiri bato ku nguvu biguma vyisubiriza, bikavugwa yuko mu ntango z'irindwi turangije umwigeme w'umuyabaga w'imyaka 14 yarafashwe ku nguvu ku mutumba Rutumu zone Minango muri komine y'intara ya Rumonge. Bikavugwa yuko rero akomeje kugenda hafatwa ku nguvu abigeme bagiye batandukanye, dore ko bafatwa bityo ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'inzego z'ibanze ngaha ntihagire icyo zikora. Kandi abavyeyi bagenda bagaragaza amakosa agiye atandukanye avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi batuma atanyishu bahabwa. Bikavugwa yuko rero nta nyishu n'imwe barahabwa kuri iki kibazo gikomeje kubandanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bavuze yuko atagikozwe ngaha mu gihugu c'u Burundi harakomeza kugenda abigeme bafatwa ku nguvu n'abagabo bagiye batandukanye, dore ko bamaze kubona ko ubutegetsi bw'u Burundi butabyitayeho. Kandi aba bene igihugu bavuga yuko iyi ari imitungo y'igihugu ndetse ari n'azoza h'igihugu nk'uko bagenda babigaragaza. Bavuga yuko ubutegetsi bwa Gen Major Evariste Ndayishimiye mugabo bwahise bwibandanyamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo agateka kazina muntu ndetse no kuba kari guhonyorwa mu ntara zigiye zitandukanye. Akarorero nka hano gufata ku nguvu abigeme. Bakavuga yuko atari ivyo byonyine, ahubwo ngaha mu gihugu c'u Burundi hakomeje kuba habandanya n'ubwicanyi bugiye butandukanye, dore ko nta munsi wahera hadapfuye umuntu kandi wishwe. Ivyo ngibyo rero bakaba basaba leta ya Gitega bavuga ko yagira ikikora kuri ubwo bwicanyi bubandanya hano mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu makomine agiye atandukanye, cyane cyane Bubanza na Kibitoke. Bikavugwa yuko kandi amabanda akomeje kwiyongera ku bwinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi, bavuga yuko bujengereje abanyagihugu mu busuma bugiye butandukanye. Biravugwa yuko iyo bakoze ubusuma ugaca ubirukankana cyangwa se ukavuga bahita bakwiyicira. Bakomeza gutabaza polisi y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igisirikare n'umukuru w'igihugu Gen Major Evariste Ndayishimiye yuko yagira icyo akora ngaha mu gihugu c'u Burundi hakagaruka amahoro mu makomine agiye atandukanye. Munyemerere twese cyane twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe amakuru ari kuvugwa ngaha ku rugamba, dore ko naho ibintu vyakaze intambara yeruye hagati y'umwari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Imigwano ikomeye cyane yabereye ahari Sake, bikaba biri kuvuga ko rero yahuje abarundi, ihuza FARDC, ihuza Tanzania, ihuza n'umugwi wa M23 na SADC na MONUSCO. Ibi ngibi byagabye ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa M23, ariko vyarangiye hose na hose haguyemo umusirikare umwe ku ruhande rwa FARDC. N'umuriro wakagabira, navugwa yuko n'ubu ngubu hakiri kuvuga amasasu agiye akiri make. Bikaba biri kuvuga ko rero FARDC itangaje amakuru akomeye cyane yihanganisha umuryango w'uyu musirikare waguye ku rugamba. Biravugwa yuko rero ngaha igisirikare cya M23 cyateze ibisasu bigiye bitandukanye mu nzira zose FARDC yakoresha ishaka kubagabaho ibitero. Ibi ngibi bikomeje guhangayikisha igisirikare ndetse n'abajenerali bagiye batandukanye ba Kongo, bavuga yuko batezwe ibikomeye cyane, dore ko kugeza ubu ubwoba ari bwose gukomeza kubandanya imbere ku rugamba. Bikavuga yuko iyo bagiye ku rugamba cyabitwaje imodoka zigiye zikomeye nka za burende, ivyo bisasu bitezwe mu butaka n'umwari wa M23 bikaba byabaturikana. Munyemere twese tujye ku makuru France 24 yashyize hanze nyuma yo kuba M23 yigaruriye agace ka Rwindi, agace gasobanuye byinshi ku butegetsi bwa Kinshasa kuri Antoine Felix Tshisekedi, nyuma yuko M23 rero ifasha
gace ka Rwindi. Ibibazo ni ibibazo mu basirikare ba FARDC, dore ko biri kuvugwa yuko abasirikare 9 bagiye bakomeye b'abajenerali bahamagajwe Kinshasa gutanga ibisiguro ngaho uko Rwindi yafashwe. Bikavugwa yuko rero umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yahamagaje aba basirikare kugira babe bamuha ibisiguro hano kuri uru rugamba, ndetse banamubwire impamvu M23 ikomeje kujya imbere, ngababaza yuko niba hari icyo babuze ku rugamba, dore ko bivugwa ko FARDC ari ubuswa yifitemo ndetse no kutamenya kurwana urugamba neza n'imyimenyerezo mikeya. Bikavugwa yuko rero M23 ikomeje kuba yakwirukana ndetse yakwirukankana iki giseke ca leta FARDC. Biravugwa yuko FDLR, Wazalendo, Mai Mai ndetse n'abasirikare b'abarundi bakwiye imishwaro nyuma yo kumenya neza ko hari misile ndetse n'amabombe M23 yagiye itega ngaha mu butaka, bigahita rero biba vyahita bibaturikana, bigatuma rero abakomeza kugenda basubira inyuma gake gake. Munyemere twese cyane tujye ku makuru akomeye cyane biri kuvugwa ko aba generali bashobora gusubira hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ko gukomeza kuyobora uru rugamba, iyi migwano ihanganisha igisirikare cya leta FARDC, ariko ngo nibinaba ngombwa baratabwa muri yombi babe bafungwa, dore ko Antoine Felix Tshisekedi tayari yamaze kugaragaza ko hashobora kuba harimo akagambane abajenerali batari bamenyekana bagiye bakomakomeye aribo baba bakorana n'umutwe wa M23. Antoine Felix Tshisekedi akunze kugenda agaragaza amakuru akomeye cyane avuga yuko bitangaje ndetse binababaje kuba umutwe witwaje intwaro uri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urusha ingufu igisirikare ca leta FARDC. Yashimangiye avuga yuko nubwo hakomeje kuzamo inzitizi zituma uyu muhari wa M23 udatsindwa ngo usubire iyo wavuye, yavuze ko azakora ibyo ari byo byose kugira uyu muhari ube wasubira inyuma ndetse kandi ube wanatsindwa aho waba uri hose. Antoine Felix Tshisekedi yakunze kugenda atangaza amakuru akomeye cyane avuga yuko bazakora ibishoboka byose bafatanyije n'abakongomani bakaba bakwirukana uyu mutwe wa M23. Munyemere twese cyane tujye ku yandi makuru, dore ko biri kuvugwa yuko M23 ngo yaba iri gusatira umujyi wa Goma. Bikavuga ko rero nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bari kugenda bagaragaza ko umuhari wa M23 ushaka kuba wakwigarura ikibuga cy'indege cya Goma. Benshi rero bagakomeza kuvuga ko ibi ngibi bitapfa korohera umuhari wa M23 kubera ko umuhari wa M ngo nambaraga ufise, ariko abenshi nk'uko bagenda babitangaza bavuga yuko uyu muhari wa M23 ufite imbaraga izo arizo zose zatuma wigarura umujyi wa Goma ndetse n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, dore ko bini kuvugwa ko tayari ngo M23 iri kugenda irwana isatira iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ibi ngibi bigatera ubwoba abarinzi bakirinze, dore ko biri kuvuga ko abarinzi bakirinze ari MONUSCO ndetse n'abacancuro b'abazungu. Bikavugwa yuko ahangaha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kirinzwe ku rwego rwo hejuru, ari nayo mpamvu ngo bitapfa korohera igisirikare ca leta FARDC. Nubwo hatabura abavuga yuko kuba umutwe wa M23 wakongera gufata iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma bitayorohera, dore ko ku nshuro ya mbere mu myaka 10 ishize cyangwa se 7 nuko uyu muhari wa M23 wigaruriye bumwe mu buce hariya Igoma. Bikanavugwa yuko yafashe uyu mujyi wa Goma ukawukontorora iminsi irenga 10, ariko amahanga yahagurukira hejuru ndetse birangira amahanga aje gutabara SADC, ingabo za Tanzania ndetse n'abandi birwana n'uyu muhari wa M23, birangira uyu muhari wa M23 utsinzwe wongera mu gihugu cya Uganda. Rero benshi bakavuga yuko byahita biwugendekera uko nguko, ari nayo mpamvu banga kuba bafata uyu mujyi bwa kabiri. Mwakoze kutwumva ndetse no kubana natwe muri aya makuru yaragezweho. Ciao ciao.